ariko gashe benda cyane merewe kuvuga she nk'ubu waraye koko kubera kuri kuranduhisha nk'ubu urazi kugira ndakwemere ikiguzi byansabye guta umuryango wanje ndembera kubera wewe mana ndarushe siko ndatahura sheri ibi bintu tubyite gute hageze naho ugenda ugataha izi saha ubu ni saa ngapi urabona amasaha yageze agashitsi kagera akavumbi k'umuriro semeni imana eyo amahoro iwanyu ni wacu amahonda asubire kwera Burundi nkuko byamye hambere hose enda nibimereko n'ubu ni imyaka yose eka mwaramutse baramutse mwiriwe abiriwe rimwe n'Imana wasebarenga yabo umurundi w'abarundi akunda ikirundi akazira ku kirundo cy'izindi ndimi kanatsinduka izirunze kakirundwamo nongeye kurenguka mu kiganiro agashitsi ka kera aho tubayagira ivyaranze abarundi baho hambere eka mbe tukabayagira n'ivyubu kugira ngo tubangabanganye tubone aho twavuye aho tugeze naho twimirije kugera uko mubimenyereye turatumira abantu batandukanye kugira ngo batuyagire no munsi rero twatumye ko umwigeme ingaragu y'ingaramakirambi ugerageze kubaka iruhande yaho akaba ari umukinyi w'amareresi turaguhaye ikaze murondo murakoze cyane kwikaze mu mpaye mbega burya abatakuzi witwa gute jewe nitwa Iradukunda Aime Chanel canke ushatse unyite ihash official ku mbuga ihash official icongereza cyangwa igifaransa oya nakandi kantu nyene nagize ushobora kuba nakudondoye uko utariko muri kino gisata cy'imyidagaduro usanzwe ukora iki kwatakuzi ego nkuko navuze ndi ihash official sanzwe nkina ama cinema cinema ndundi cinema nimwe bita filme filme canke ireresi amareresi ambega watanguye ryari gukina ibyo bintu by'amareresi sinovuga ngo ndi umurambe cyane ariko sindi na muto cyane muri ibyo ndiko ndarenze umwaka ego aho umwaka ni munini cyane Aime Chanel hari ibintu bitandukanye abantu babonye umukinyi w'amareresi baba bashaka kumenya kene kumenya bati mbega uno muntu yahereye hehe byamujemwo gute mbega ni hehe wakuye umuhamagaro wo gukina amareresi mu getuzi yuko imyidagaduro igizwe n'ibitari bike jewe ibintu byo gukina amareresi nakuze ndabikunda cyane nakuze ndabiraba kujya kuntu uri umwana bavuga sitwe twabona basi saa 3 zirageze kugira tuje kuri RTNB kubiraba nkura ndabiraba ndabikunda mvuga ati mbega nanje nzobishikako bizogenda gute hamanye murazi ko umuntu yavansa mbaze gushika ngaha i Bujumbura zanywe n'ishure byarakunze Imana yarabikoze ndakirwa mu mugwi God Africa TV aho nsanzwe ndangurira imirimo yanje dusubiye inyuma gato ubuze uti watanguye kuraba kuri RTNB wavukiye Bujumbura oya navukiye imatana ego ahantu mwari musirimutse mwatanguye kuraba televiziyo burya je nta myaka inirahira ndavye televiziyo oya kakumpeza Aime Chanel umuhamagaro twovuga ko wakuye muri izo waraba canke hoba hariho nk'undi muntu mu muryango yarasanzwe akora ibintu mwene ibyo umuhamagaro wakuye hehe nyezina oya mu muryango iwacu nta muntu n'umwe akina amareresi ni jendom ariko kubwuko nakuze ndabikunda nkaraba nk'umuntu nkavuga ati ego vrema basha noshobora nanje byarangyohera kuko nakuze ndabikunda cyane ukuntu bikumagura kumva nawe byo kubera numva nanje byombera cyane nkabikunda kuko nkuko mubizi sinema isanzwe irimo inyigisho cyane ego rero ndi n'umuntu akunda kwigisha hajya rero byose byarajaniranye sanga nabikunze kandi narakina n'amateatre ku ishure nkabona vraiment ko ndabirimwo nyene neza mbandanije hari aho byanshitse subi nyuma gatoyi wavuze yuko uri mu mugwi witwa Gold African TV mbega niwo wonyene washikiyemo canke hari yindi imbere yaho
oya ava nta wundi mugwi nigeze njamwo atari uko gukina amateatre ku ishure nta handi hantu nari bwaronke ho kugaragariza impano niwo mugwi wanyakiriye nk'umwana muri bo eka nyene n'umuryango mwiza. Mbega kuva umaze gutangura umaze kugaragara mu mareresi angana gute? Hari nkuko mubizi hari izo nagaragayemwo, hari zashoboye kuboneka, hari n'izitaraboneka. Murazi ko iki gisata nyene usanga ibyacu rimwe na rimwe bigoye, ariko twizera nyene ko bigenda neza. Ubu ndiko ndagaragara mu ntandaro y'ikibi. Ego ni film imeze neza cane, iryoshe cane pe, igeze kuri episode ya 2. Aho turaja kuhagaruka. Mbega hagati aho nizehora ukunze gukina? Burya hari abantu usanga bakunda gukina batukana, abandi biboreza, abandi z'urukundo, wewe nizehoreze kubangukira? So je holeze sindazikina kuko ntushobora kuba uri umukinnyi wa filime ngo uvuge ngo iki ndagikina kisi ndagikina ngo bivanye n'impamvu izi n'izi. Hole yose bayimpaye ndagikina yose, wewe urahushura. Yego. Hariho ukuntu kenshi na kenshi abantu usanga bihweza abakinnyi b'amafilime bakabona bakina nimba ari urukundo, bakibaza bati mbega none muza busanzwe burya abakinnyi b'amafilime baba basanzwe bafise urukundo canke n'ibikino bibandanye? Kiba filime murakunda canke n'ibikino? So abakinnyi b'amafilme turakunda kandi dufise umutima nk'uwo mufise namwe. Ego turakunda, ariko iyo turiko turakina tuba turi muri bikino, si kuvuga ngo muriko mukina ngo mukundana n'urya muriko murakinana ngo nuko mukundana, ariko nyene abakinnyi ba filme barakunda cane. Aho ga Chanel boremesha umuntu aho urabona ukinurira wapfiriye umuhungu muri filime yuko mu buzima busanzwe uwo mupira akavyemera. Ego kweli. None gukina erega iyo tuko turakina tuba tuko turigisha. Ndakumva. Rero ntucu ufata ngo ukonte ngo kuri ivyo onye ngo namubonye ngo akina ngo agira ibiki. None ndakubaza ko dushobora gukina tuboregwa iki, ugasanga uri kuri akina uboregwa mbere nta n'inzogono, none wumva gashahu wocu uzura bifata? Ariko wumve yuko kuboregwa byo byari bikorwa bikore kuko nyene, ariko ibintu by'urukundo nabyo bijanye n'amaranga mutima. Oya nta maranga mutima umuntu akwiye kuzana muri sinema, kuko iyo turi muri sinema tuba turi mu kazi nkuko nawe uri ku kazi. Ego uri muri sinema bari ku kazi nkuko ari we wese ashobora kuba ari ku kazi. Mbega Chanel burya gukina ni impano canke baravyiga? Gukina ni impano. Ni impano vraiment, kuko urashobora kuvyiga ntubishobore. None babaza ko muri iki gihugu c'u Burundi abakina amasinema ababishaka gukina amasinema ari abanyene tubona gusa. Hari abavyifuza ariko kubera atari impano yabo ugasanga barateguye ariko ugasanga byaranse baranirutse muri iki gisata. None ubona gute ko ufise impano? Ubwa mbere impano urabibona ko ifise bivanye n'ukuntu bikunda. Impano urayikurana muri wewe ukavuga ati icompa, urumva kwipfuza ikintu ukumva nyene mu mutima kiko kirakwaka, ukavuga ati aha ntegerezwa byanke bikunda. Ariko hari n'undi muntu ashobora kuvuga ati ndabyinjiremo kubera ndabibonye. Urumva ibyo ntibisa. Hagati aho rero hari akantu ushaka kukwibariza. Nkuko watubwiye yuko ukunda gukina amahore nka yose ushoboye kuyakina, wongera uratubwira yuko gukina ari impano. Nk'ubu wakubwira ngo umukinire wo mukinire? Ego nta kibazo. Sawa, fata yuko Chanel ari umugore wa Baratazaro canke uwundi mugabo kanaka. Baratazaro rero afise abahabara benshi atashe bukeye. Dukinire nka Chanel abonye umugabo atashe mu gitondo, Baratazaro atashe mu gitondo yaraye kuri baba. Ego nta kibazo. Ariko muragerageza. Ariko gashe benda cyane merewe kuvuga she. Nk'ubu waraye koko kubera kuri kuranduhisha nk'ubu. Urazi kugira ndakwemere ikiguzi byansabye guta umuryango wanje ndembera kubera wewe. Mana ndarushe.
narushe siko ndatahura sheri ibi bintu tubyite gute hageze naho ugenda ugataha izi saha ubu ni saa ngapi urabona amasaha yageze ndarushe uragenda ugataha bukeye uraho utashe ntutahe ushaka nkora iki n'iki ntakoze nk'umugore mu rugo n'iki ntakoze udakwereke ko ngukunda cyangwa udakwitayeho sheri ibi bintu bihagarare n'ahandi ugiye kumbona nanje iwacu ndahafise nubwo bantaye ntugire ngo nuko bantaye ngo ushaka kumfata uko ushaka je nogenda nkasubira n'iwacu kuko bingeze ahantu biranduhije burya rero wabaye mu gukina cyane ibaza ngo ni je baratazara uriko urabwira ubwo baguca butangura kumufata emesha nere ndagushimira cyane gushika undemeye yuko abari impano mbega niki wobwira abantu bibaza yuko bijya mukina ari byo mubo bayemo mu buzima bwa misi yose oya sivyo tubayemwo ahubwo tuba dushaka kwigisha par exemple nkaho onye nk'iyose nubwiye ngo nkine bibonekana neza ko ari umugabo ariko ashaka guhemukira umugore ariko arataha bwije pito bukeye burya birababaje cyane kuba wararongowe kuba nyene wagiye ku muntu ukunda ukaca usanga vraiment akakugira ibintu nk'ivyo amaze kugushikana kuko hagiye kugira umuntu arongorwe aheba byinshi araheba umuryango harabaheba n'inshuti n'abagenzi bivanye nuko biba bimeze nk'ubu unye urashobora kurongorwa ahantu kure abagenzi mwari poshe ukabaheba kubera urumva ubihebye kubera urugo ariko ugaca usanga umugabo ariko arakugira nk'ivyo warahebye umuryango ntihatari nyene urumva biba bibabaje tuba tuko turahanura abagabo nk'abo b'ibipfamutima yego emesha nere turi novuga mu gisata c'amareresi aho usanga abatari bake baba bafise ibibondo kandi ugasanga ntibarinze kuja ku bagabo aho abatari bake usanga mbere banatinya ko abana babo baja mu gisata c'amareresi ko bibaza yuko kugira ngo ufatishe ubanza kuvyara mbega abo bantu uremeranya navyo oya habe namba nukuri ahubwo ibyo bintu ndanabivuma ibyo bintu babikurahe ujye hari icyamamare mu mareresi kidafise umwana bon ibyo birashika ariko si na bose ariko abo tuzi usanga barakanotoye hari nabo tutaba tuzi bo babasize tuba twumva binugana oya nukuri ibyo je sino bihagarara ko cyane kuko nimba turi mu gisata c'amareresi umwe wese afise uko yarezwe afise iyo ya java afise n'indero yo kuziko bamuhaye rero si kuvuga ngo turi mu gisata c'ireresi guca usanga ko turi oya hari abantu badufata uko tutari nukuri mutubabarire ndibuka umwana araho yareka arabwira umuvyeyi we yuko yifuza kubijamwo mbona umuvyeyi yakuye ku murongo amubwira ngo uraba naka afise umwana nantuze hariya awo wiyumviriye be nantuze nyene ngo yarabashize ku gatumba be nantuze nyene ku buryo bice bigaragara yuko womengo mw'ico gisata umuntu ntabaje kurererayo ntihomorerera oya nukuri ibyo ntavyo nohagarara ko cyane ariko ico mwomenyacu nimba hari ufise umwana nimba hari utamufise nimba bimeze gute nimba bimeze ukuna kuriya mu gisata ca sinema n'ahantu hose umuntu ashobora gukorera imirimo yiwe nk'uko donc nk'ahandi hantu nyene benshi baravuga ngo bahungirayo oya abingozananiye suguhungirayo vrema ntuce ufata umukinyi wa sinema dundi canke umukinyi wa sinema wari wo wose nk'indaya canke nkuko basanzwe batwita ekadesi ariko mwumve ko usanzwe ufise yandero yo kuzika urayigumana usa nyimba wizera umwana wawe nukuri ntureke kumuzana ngo agaragaze impano yiwe nukuri isahantu habipe nkawe usanga hari abatangiye kuguharurira iminsi ko guca udutamwe ikibondo oya vrema nukuri emwe nta birebire no bivugako ariko umuntu niwe yimenya buke reka aho tuhave twerekeza ahandi gato mbega burya uri umwigeme birakunda ko woroherwa no kubaho ukina amareresi mu kibano bakubona gute mu kibano nyene usanga
bigoye ariko gikuru nuko wewe ubuzi ico ushaka gushikako hari abo usanga bakuvuga uko utari ariko je nibaza ko ari bisanzwe mu gihe umuryango ukwakira ukanabigukundira je nibaza ko ari sawa abaramarame mbega aho murabigemwe muraheva mukoroherwa ngo muronderwa n'abantu benshi bahoye telefone nuko itari hafi imaze gusona nk'agashikijana ibyo vyovyo uraheza ukavyakira uti oya umukobwa wese aronderwa n'abantu benshi ibyo c'est sûr sikuva ngo uri mu kigo ngo uri ngo muri cinema canke tuvuge ngo mwireresi ngo nico gituma ngo aronderwa na benshi bavuga ngo ni kubera ngo ububonwa n'abantu benshi Chanel inkuba niyo yigeze gukubita umuntu ari ku giti ikivuga iti bahora bambesha ngo ndasinda wewe si we yari yanyizaniye bivuze biti namwe mubamujaho abantu bashobora kubasanga byoroshe ico nibaza ko kiheza kikaba muri bimwe bituma babarondera cyane muraheza hoho mukavyakira gute je uko ndavyakira ni ibintu bisanzwe cyane ni ibintu bisanzwe kubera ndazi n'abandi barabarondera kandi wewe ni ushobora kwicunga ukicungera ukamenya abo muvugana naho mudakwiye kuvugana nibuka poste nigeze gukora y'umukinya araho amareresi by'ukuri ntiyari afise impano isumbi z'abandi mpora namamaza ariko nabonye abantu bashika 20 bandondera ngo duhe nimero y'uwo mwana tumufashe ibazi yaba ari wewe kumufasha ni byiza none ugira wanke gufashanya gamwe n'Imana none bakurondeye bose bitaba bose uya nubitaba bose uragenda ukamwitaba ukumva ico shaka nico shaka gushika mbega ubwo bufasha bwo bwerekeza ku bakobwa gusa bwo muhiza mukabwakira mute oya mwe n'Imana nuko kurabesha none ugira abakinyi ba filme bariko barafashwa n'abakobwa gusa birashika nyene erega nawe urashaka kugenda ahantu ugasanga uyu unye uko akwakiriye uyu si ko akwakiriye rero ibyo bibaho mu buzima kandi abakobwa bakunda gufashwa n'abagabo yabishize n'inziga nanzi ngo nabishizemwe ahubwo niko biri Chanel mu kiringo umaze ukina amareresi burya hari intambamye muhura nazo ego intambamye zirahari ego zirahari cyane kuko murashobora kugenda gukina par exemple mukabura nk'amatara mukaba oblige yo gukoresha ibyuma bisaba ko mushaje nko ku maplaque ugasanga nko dufate nko kuva ngaha turi plaque iri ahantu kure cyane ariko kubera muzi ibyo murimwo ibyo muriko murakora nico mushaka gushikako muremera mukaguma muri ayo mavaeze ikindi naco yindi mpamba dukunda guhura nayo turabura amalocation tukabura aho dukorera ariko nyene byose turabisohokamo bigenda neza mukabitsinda mbega kuvuka inyamareresi burya nta muntu akora ikintu adafise yagana kandi adafise icyo akironderamo niyahe inyungu umaze kuronka byaranyoheye cyane kuko uragira amakontakte ukamenyana n'abantu bashobora kukumarira nk'ikintu ntaguciriyemwo hari wambariye ngo abakobwa benshi baja muri filime kugira ngo baronke abadiaspora ukuri bibasha muratuheshera twe turi ku kazi nk'uko muri ku kazi ibyo nibi bibafata n'ibiki mwebwe mwaramaze kubona ko umukobwa ari mwireresi mumufata uko mwishakiye bazi je ntavyo ndabona ahubwo n'amakuru numva none nka mu diaspora kurondeye niwo mwitaba no mwitaba kuko apa no mwitaba ni uko nundi muntu andondeye ndamwitaba gikuru n'intumbera bafise ego sanze duhuje ni sawa tudahuje aragenda muri bwa bumwe ntacu ego cyane Chanel urugendo rwose rufise intango iherezo kandi rukagira n'intumbero bibaye nyene kurutangura mbega wewe nirihe hangiro wo bufise je ihangiro mfise niryo gukina kwanza nkamenyekana nyene uko ndavyifuza ngaho ku butaka bw'Uburundi iki gusa ico mviza imbere ndashaka kuba umukinnyi ari international mpuzamakungu ego mpuzamakungu ndashaka gukina hamwe numva nk'umustar kanaka wo mu kindi gihugu avyati kameme Chanel ndamukeneye dukorana igikorwa apana ko ari je ndamurondera ari wandondera
kugira ngo dushobore gukuza impano zacu dukuze n'ireresi ndundi ishike no mu makungu. Emeshanere umuntu wese iyo ari mu gikorwa yamafise umuntu arabira k'akarorero canke yerekezako nko mu Burundi nuhe mu kiba amareresi ukunda kurusha abandi canke wemera? Jewe narabivuze ndarafuapazi nta mukinyi n'umwe nemera usumba uwundi. Aho nta uvuga uti nakuroya gusa ari kubakunda turabakunda turakunda ibikorwa byabo. Bo bakunda ukungana? Ego vrema kuko abakinyi ba filme ndundi bariko barakora neza. Rero je ndabakunda kandi bose baranyigisha. Canke wase kugira bo witeranije? Oya vrema bose ni kuri canke ni bya bindi abakinyi batemerana? Oya ndabemera cane bashigara hayo bapasori nukuri ndabemera harimo no gwaruka byumve gwaruka mwese ndabemera cane muranyigisha cane kuko burya biragoye kuko ego nabivuze nta wundabira ko cane ngo vuga ati uyu n'uyu nicitegerezo cane ariko bose muri rusange ndabarabiraho kuko nkuko nabivuze la fois passée umukinyi wese ashobora kukwigisha bivanye n'ikintu akoze ukavuga ati wow iki kintu ndashobora kugikoresha kuko ndi umukinyi urumva uciye uvuga ngo ndabira kuri naka usanga ari ibintu bigoye cane hari igihe nawe nyene ashobora no gusubira inyuma none nawe uca usubira inyuma. Aho Jesse no hahagarara nta wabimbariye ari kuri inkumi kuko nta kirango cerekana ko utari inkumi mbona kurutuka ukunda kwambagwa kandi haba atari bake bariko barihweza iyo nkumi aha mu mwanya ntuja kubakira. Mbega Emeshanere nk'umusore yoza kumuresha yoba ameze gute? Umusore yoza kuresha arangwa niki? Sha kumenya ico kintu kiragoye. Jewe umusore uza kundesha araza nzobimwibwirira. Azopfe kuza azomenya gute kayushaka? Azopfe kuza niyaza naho tibamba siwe hariwe nazomurungika nakuza. Emeshanere turi mu kiganiro agashitsi ka kera aho tubangabanganya bimwe vya kera ndetse n'ivyubu. Mbega n'uruhe ruhara rw'amareresi mu gisata c'imico n'akaranga ku Burundi kuko turi mu gihe bumva abanaba bavuga yuko abakinyi b'amareresi batitura imico? Ico kibazo ukuntu nocishura uruhara rw'abakinyi b'amareresi nubwo mutufata uko tutari nta kibazo rurahari kubera ni ya mico nyene ni ya mico igenda igaruka ahubwo tuyiha akanovera biciye mw'ireresi kuko nta muntu uzoza kubwira ngo warataye imico n'akaranga muhuye uku nawe ndazi ko ukunda ibintu by'akaranga ariko ntawe uzogenda kubwira muhuye uku ngo rega warataye imico ugenda uratukana mw'ibarabara ngo nta n'isoni canke iki ibyo ntawe uzoja kubibwira kuko nawe azoca kwataka ariko ubicishije muri ya reresi bizokunda urumva azovuga ati kumbe abantu bambona kurya bamfata kurya bimeze kurya nihibara kurya urumva usanga nyene muri ko murigishanya ubundi buryo. Turi mu gihe usanga abantu batari bake baguma bavuga ngo amareresi y'Uburundi ngo bakina ibintu bimwe gatari urukundo ngo ari guhemukiranira canke ingo n'imiryango. Mbega we nka Emeshanere uremeranya nabo? Nimba ari byo naho ni giki cy'impinduka wimirije kuzana kugira ngo amareresi bayabone mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu? Oya sinemeranya nabo kuko ntitwama dukina ibintu ngo by'ingo n'imiryango ngo by'urukundo turakina n'ibindi mwene par exemple baragenda barabifilma intandaro y'ikibi bazobona ko hari impinduka pe ego intandaro y'ikibi niyo film iriko iranavyerekana ko ibintu biriko birahinduka cane vraiment ico nta birebire no cishurako ariko ukeneye kumenya byinshi kuri film ndundi nikiriko kirahinduka nagenda arabiyo iyo film igeze ku bice byayo bibiri bientôt turabiga igice ca gatatu naco nyene kiryoshe cane bazobona ko ibintu biriko bigenda bihinduka tutaguma muri bya bindi. Emeshanere tugenda twerekeza ku musozo wa kino kiganiro hagati aho wavuze yuko hariho filme iri hafi bita intandaro y'ikibi. Mbega irahari abifuza kuyibona boyisanga hehe? Boyisanga kuri Gold Africa TV
God Africa TV ni umugwi ukina amareresi amareresi yigisha nkuko mwabivuze yigisha ingo n'imiryango yigisha abato n'abakuze ahanura byinshi ndetse uwo kubitirayo yobibona n'ukuri ntiyogaye. Ni akahe kajambo ka nyuma wobwira abakunzi bawe canke aba Golden African TV burya nakongereza karanangora umva ko ryagumye ringora gusubiramo cyane? Nta kibazo. Ico nobabwira abakunzi ba filme ndundi nuko bodushigikira bakareka kwama batubona nk'abantu atari beza muri make, nk'abantu batitura imico, kuko nimba turiko turakora ayo makritike ntayo tuba dukeneye. Twe tuba dukeneye abantu baduha amakuraje, abantu batubwira ati ni mukoruku bigenda uku hinduraha, apana makritike kugenda muravuga ngo gwabarya bakobwa ngo nabakinyi ngo amareresi n'indaya, oya nukuri. Ariko ngo ukuravye cyane gutera kwamba yego mu mico y'ikirundi barahanuza igitsure. Oya vrema umpanuje igitsure ntivyokunda, ahubwo nimba ubona ahantu haba hari kosa nyegera umbwira ati genda uku bimera uku, apana kuca ugenda uravuga ngo oya kameme. Kandi twona baremesha nimba bafise abana babo bashaka kuzana mu gisata ca filme barahawe ikaze. Je mbona nta buraya buriye mu bisanzwe, nimba uri ndaya ukina filme ndundi nuko nubwo utowikina wowe uri ndaya. Ego ari kuvuga indaya ziri hose abavyeyi bazana abana babo muri filme ndundi bararera. Chanel unkundire turangirize hano kino kiganiro, ndagushimira nizeye yuko n'ubundi munsi ndakwituye uzosimba tukayagira abarundi. Ego nta kibazo. Nanje ndabashimiye cyane kuba mwantumiye no hanyuma ni mwankenera nzogaruka. Ego reka kandi subire mbwira abakunzi bacu, abakunzi ba God Africa TV, abakunzi b'intandaro y'ikibi ko turi kumwe namwe, tutazobahemukira, tuzoguma tubaha ibintu byiza. Inyuma yaho reka shimire abariko baradukurikirana iyo bari hose, nongera ndabasaba ko boshishikara kuyunga ku mbuga zacu. Ikiganiro cyari agashitsi ka kera, mwari kumwe na mwene Imana barenga yabo, umurundi w'abarundi akunda ikirundi akazira ku kirundo c'izindi ndimi na gahwana. Agashitsi ka kera kapfumbi ku muriro se mwene Imana.